n'iteka ridasanzwe bakunzi ba BTV Burundi gusubira guhura namwe ndabaramutse nongera ndabaha ikaze mu mwanya w'amakuru mu Kirundi. Reka muhurire dore kuri izi ngingo nkuru ziyagize utuzu twa sugumwe dukwije ivyankenerwa turacari duke mu gihugu c'u Burundi bivugwa n'umuyobozi w'amazi meza hamwe n'isuku. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko azokora ibishoboka byose kugira ngo igihugu arongoye kinaguke. Nayo abana bakwiye kuganirizwa n'abavyeyi ku vyerekeye ubuzima ndoragitsina cyane cyane ku bana babigeme bivugwa na Apôtre Ambassadeur Bayahaga Isidore. Aya n'ayandi ni mukari. Utuzu twa sugumwe twiza dukwije amategeko turacari duke mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bikavugwa n'umuyobozi mukuru w'amazi meza hamwe n'isuku gira uko ushaka Nestor. Ni mu gihe kwa 9 Kigarama Uburundi buzohimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe. Elvis Munyaneza. Nkuko ibiharuro bivyerekana, Uburundi buracari ku rugero ruto mu bijanye n'isuku ry'ibanze n'utuzu twa sugumwe nkuko bimenyeshwa n'umuyobozi mukuru w'amazi n'isuku gira uko ishaka Nestor. Turavye uko vyifashe ku bijanye n'isuku ry'ibanze mu Burundi na cane cane ku vyerekeye utuzu twa sugumwe, tuvuga yuko impinga ikiri ndende kubera ibice 46 kwijana vy'abarundi nivyo bifise utuzu twa sugumwe twiza tubereye dukwije amategeko. Hanyuma ibindi bice muca mwumva ibice 54 kwijana ntibafise utuzu twa sugumwe tubereye. Gira uko ushaka Nestor yongera ahimiriza kwijukira gukoresha utuzu twa sugumwe mu ntumbero yo kuzigama isuku. Nababwiye ko tudafise abaduserukira mu gihugu cyose gushika ku mitumba canke mu makartier baguma bigisha bamenyesha abene gihugu hirya no hino kugira ngo bigishe abene gihugu bose ntagire numwe asigara inyuma mu kumva yuko isuku ry'ibanze n'ukoresha neza utuzu twa sugumwe ari umugambi ngenderwa ko dutegerezwa twese kwijukira kugira ngo dukingire amagara yacu. Umusi mpuzamakungu wahariwe utuzu twa sugumwe ukaba uzohimbazwa mu Burundi igenekerezo rya 10 Kigarama mu ntara ya Cibitoke muri komine Rugombo. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko azokora ibishoboka byose kugira ngo igihugu c'u Burundi kinaguge kuko atazokwemera ko gipfa ahari. Kurikira umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Nabizi bacabisoma bicuritse kubera ngo bahagamiriye zovyisomera ndavyikorere jewe ndavyisinye muracamugenda mwandikishe muti hote traizo jenasoye mubwirizwa shingiro umukuru w'igihugu arahanwa akatibera y'ubutungane akado hote traizo baravuga neza hote traizo icarico akuba mugarukana igihugu bwibwe nta hote traizo iri kontra mbi y'igihugu ndayisamwe muri hote traizo hanyuma mwimenye igihugu n'igipfungo jewe neva nakwemere bagenda umfunge iziri igihugu no gupfa jenda vyene hamwe igihugu gipfa no ari jewe ndagihagarariye reka mfumeza hanyuma muze mukari bwacita ntabona mugabo mbona sinshobora kwemera kugiherekeza jewe ayo makontra ariko ndabwira rero byeze bari mwimbi ariko ndabwira fonctionnaire twashoye amatoni ya terra ubutare burenga itoni igihumbi nta n'ifaranga imeyitoye igeze yitara muri gihugu none ubu rero bacavuga bose kuruva leta twamata usanga ubwo butare n'ububanze rofa nanjye ndabubitse ndabubitse ntabwo dusubira kubirima. Hanyuma bacavuga kuruva buruse yacu yacitibuka none ko buruse y'Uburundi ntakibutse ko uvuze ko atawakuyemo ko uvuze ko sosiyete buruse yayo ikorotse kubera nugaye none ko Burundi buruse yayo itakorotse. Reka rero ruhombere hamwe beho umuntu aguma avuga batwaganye twiba bibamo zero n'uwahe yo mu bwumwe bwari kiri kubera abamusiga kontra baraziranye mu miliyoni bagabuye
ugaca waka kubibona ugaca ukazana raporo yafuwe ndabizi. Abiyunguruza baciye ku bituro vy'amabisi hariya kw'isoko ya Kinindo bagiye kubakirwa aho baziza barugama imvura n'izuba, bivugwa n'umuyobozi w'iryo soko Jean Paul Ntahomvukiye Jules Verne Nakimana. Ku gituro c'imiduga kiri kw'isoko ya Kinindo abiyunguruza barafise ikibazo cyo kubura aho bugama imvura iguye. Cegera c'urongo ico gituro aravyemeza gasaba ko ho kubakwa. Muri kino gihe c'imvura turagira ibibazo by'abakiriya baje kwipakiza, abakiriya barabura bugama kubera imvura nyinshi iguye. Twasaba yuko bishobotse imbere yari yatwemerera kutubakira igihangara abakiriya bugamamo, mugabo ntibirakunda. Nyakubwa Ntahomvukiye Jean Paul arongoye isoko ya Kinindo arabahumuriza akavuga ko bagiye kuronka aho bugama. Uvuga yuko parikingi y'imvura iguye hariho amazu aho abantu bashobora kuba barugama, kandi mu ntumbero nuko mu minsi iri imbere bifuza kubaka muri iki gice aha bari kubarogereza imodoka, ku buryo abakiriya mu gihe barindiriye yuko imodoka igenda canke borurutse babe bararindiriraho. No kuvuga ngira mu minsi mikenya hariho utuzu tubiri tugiye kubaka. Ikibazo c'ibituro vy'imodoka bitubakiye kaba kitibonekeza ku iyo soko ya Kinindo gusa, uravye ibituro nka vyose vya hano mu gisagara ca Bujumbura bikaba bitubakiye. Abavyeyi bakwiye kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima ndora gitsina amazi atararenga inkombe, bivugwa na Apotre Ambassadeur Mbayahaga Isidore. Tumukurikire. Abana n'abavyeyi hakwiye kubikiyaga ahubwo camaho atari uko boyaga hari amakosa arenze gukorwa, kubera hariho abana benshi usanga bakora amakosa kubera kutamenya, batigeze babwirwa ikizira n'ikitazira. Nivyo hariho ibyo usanga bigumye bidashobora kubwirwa abana, mugabo nk'ivyerekeye kazoza k'abana, ingene indero y'abana imeze, ivyo bakwiye kwibwirwa mu mwana ukamuganiriza hakiri kare. Iyo umwana nahone umuturubika ukamurya umutima yakumva akaguhunga, nico kiyago kiragorana kuko ntaheza kubaza ibibazo yisanzuye. Mu bisanzwe umuvyeyi akwiye kubanza imbere yuko akara nabanze yibaze umwana yasanye imbanye bigenze gute, yeske je nta ruhara nabishizemo. Iyo ndamuganiriza hakiri kare ibi vyamushikiye biba vyamushikiye, ntibaje kumutako ibirake, ahubwo barabe ko ata responsibility babifisemo. Iyo faye rero canke uko kutaronke umwanya abana, kuko benshi baba office harabava ku kazo gasanga bikatira baja mu kirabo gusa, abandi bakaja gutera inkuru n'abandi bantu, bakibagira yuko bafise abana bagomba kurerwa, bagomba kubwirwa iki, bakabereka iciza bakabereka n'ikibi. Rero burya umwana yamaze kugira iryo sanganya ku byo maze kumenya, ntakwiye kwigibuzwayo, ntakwiye kwirukanwa, ntakwiye guturubikwa, kuko aguma ari umuntu kandi ugumura umuvyeyi wiwe. Abavyeyi bakwiye gushigikira no korohereza abana babo gushika ku ndoto zabo, hakubabera intambamye ngo bakore canke bige ivyo bo bashaka, bivugwa na Irakiza Deborah umuhinga mu vy'inyifato n'isanamutima. Tumukurikire. Umuvyeyi ahari kugira ngo ashireho ivyorohereza umwana kuzoshikira kazoza kiwe ashaka, kuko hari umwana ashobora kuba umuvyeyi kumbure yashaka ko azokora muri banke kubera ko n'umuvyeyi yakora muri banke, mugasanga umwana ibiharuro si ibintu vyiwe, ugasanga umuvyeyi ko arahatiriza umwana kuja muri iyo faculté kanaka kubera ko afise ikintu ategekanya mu minsi iri imbere, canke avuga ati hari umuntu nzosaba akazi kawe kubera ko ashaka gukora muri banke. Mugasanga umwana mu buzima busanzwe yishakira nko kuba umwanditsi w'ibitabo. Biragoye ko umuvyeyi wamwumvisha gushaka kuba umuririmbyi kugira ngo ubeho, biragoye ko umuvyeyi wamwumvisha yuko ushaka kuba umukinyi w'umupira, kuko ngahanye novuga ngo nka football nta kintu kinini rinjiza ku bakinyi, ku buryo bavuga ngo umuvyeyi ubimubwiye kumva ko atekanye yuko ari aho hantu ugira uje. Abavyeyi kenshi na kenshi iyo ugunye ushaka guhatiriza umwana, novuga ngo uba ushaka kuheyariza ibyo wewe utakoze mu mwana. Nicari kibi mugabo umwana mufate nk'umwana, ndamufate nk'umuntu akwiye ari hamwe kandi afise ibintu ashaka guhitamo kandi afise kazoza kiwe, ntimuzohorane c'incambe nivyo uramushakira ineza. Mugabo nawe tahura yuko kwisanzura kwiwe ari byo bikuru gusumba yuko yoronka ayo mafaranga nko kuvyibaza canke yuko yogira ko kazi keza nko kuvyibaza, kuko kazi ikintu cose ugikoranye umwete ukagikora ugikunda
kirakwinjiriza. Rero vyiza inyifato ya mbere nkuko ndabivuze harimo kumwihweza, harimo kumwumviriza, harimo no kumuhanura mu gihe ubonye ico kintu yifuza kuzokora gishobora kuba kico mubangamira. Duciye turangiriza koreka ndabashimye mu mwese mwako muradukurikirana, shimira bagenzi banje badufashije gutokanya ano makuru, sinokwibagira abari mu buhinga bw'ivyuma ari we Niki Ciza hamwe na Jean Claude Nduwimana, eka sinokwibagira kandi n'uwahagarikiye ari we Niki Ciza nyene. Reka ndabasaba kwandanya mukurikirana ibiganiro vya BTV Burundi, mugire aho muba mubahwe naho uta.